Muri ino si akenshi usanga abantu umwanya wo gusenga batawuronka cyane kubw'imyitwarariko y'ivy'ubugingo kubwo kurondera ikitubeshaho ku munsi usanga abantu baribagiye no gusenga, akazi kakaba kenshi gusumba gusenga. Ariko nagira ndakubwire yuko atakazi kenshi ukwiye kwitwaza kugira unanirwe no gusenga, nta n'icubahiro ufise canke ibikorwa byinshi waronse wo kwitwaza kugira uvuge ngo nivyo byakubujije gusenga. Nta muntu agira icubahiro kishobora kugeraho kirengera gusenga, nta muntu agira akazi kenshi ngo avuge ngo nabuze umwanya wo gusenga. Ingorane zihari nuko rero abenshi usanga bibuka gusenga mu gihe bari mu bibazo. Nakaga kwibuka gusenga mu gihe uri mu bibazo ni ikintu giteye ubwoba gose. Imana yacu kwibuka kuyirondera, kwibuka kuyihamagara mu gihe uri n'ingorane ni ikintu kibi cyane. Umuntu aba yagize Imana ipine ya reserve. Ipine ya reserve niyo umuntu abika mu modoka canke akayishira ku modoka akazogenda ukwezi kumwe kugahera birameza ngahe, hanyuma iyo pine ikaguma mu modoka canke ikagumaho kandi irakenewe mugabo ikamara amezi angahe idakoze, iza gusokorogwa mu gihe iyindi pine itobotse. No kuvuga ngo mu gihe c'ikibazo muntu ugira Imana ipine ya reserve ni kibazo. Imana nikwiye kuba ipine ya reserve iseruka mu gihe c'ingorane. Haba namba Imana niyo kubana natwe mu bihe vyiza, ikabana natwe mu bihe bibi. Dukwiye kuyirondera tunezerewe, dukwiye kuyirondera dufise ibibazo ibihe vyose. Mu bisanzwe Imana siyo kurondera dufise ibibazo gusa, twari dukwiye kugiranira imigenderanire myiza yamaho tukaganira. Erega gusenga no kuganira n'Imana. None ugira umugenzi wawe ukunda cyane muganira iyo ufise ibibazo gusa, nubizi yuko niyo ufise umunezero urumurondera vyihuta kugira ngo umubwire umunezero wagize. Urumva bisigura yuko Imana twayifashe ukutariko, yarikwiye kutubera umukunzi wacu mwiza wa mbere turondera mu gihe cy'ibibazo, ariko kandi tukamurondera tunezerewe. Jewe ndabizi neza iyo mfise ikinezereye umuntu wa mbere niyumvira n'umukunzi wanje, niyo mfise ikimbabaje umuntu wa mbere niyumvira n'umukunzi wanje. Bisigura ngo dusangira vyose, ibibi na vyiza. Wewe sindabizi. Imana yacu rero niwe mukunzi wa mbere. Murabizi ko yadukunze urukundo rutagira akagero, murabizi yuko yaduhaye n'umwana wayo w'ikinege apfa ku bwacu. Urumva iradukunda, mu bisanzwe iradukunda, twebwe gusa nitwe twama tugaragaza ko tutayikunda. Kubera iki? Tuyirondera mu gihe c'ingorane gusa. Imana n'umukunzi wacu dukwiye kubwira nibitunezereye. Bisigura ngo Imana twari dukwiye kubana nayo mu bihe vyiza no mu bihe bibi.